my dear. Haya. Bamumenya kuzamo abasirimu wakutamba gucyo muri arena wanyoye inzoga jewe nakuguriye waborewe ugiye uradaha mu nzu mu ntuze yawe yo personnellement ndanarushe sinzi ngene wahezise kugutamba ibintu nkabijya umwanya ungana kuki meya gutamba hari intambo hari intambo utibabaza intambo z'aba boss intambo naho utabura umu boss uzitamvye ucuba umu boss kubera ko wiyaturiye kuri boss hari intambo ukaraba abantu buke nyene buke ukaramutsa ukitambira neza utibabaza ugenda kugutamba ibisirimba muri arena wewe ugenda gutamba ibisirimba muri arena wiyahura ujye ntushobora kwiyahura wewe kuko iyo wiyahuye ucugira heart attack umumenya abantu mugirana amabifu nabo apana abantu babafitiye amadosiye babafitiye amasuku George ugirana bifu muri 2026 wewe Limitere twumvikana message yawe nkeneye ukashuna dahwa umuduga wanje urawudahwamwo umukozi wanje mu gatondo azinduka hoza ndaramuhanifana kuko ntaza kumukura umukoshi menya kuvomisa expansive uri kuravomisa hari kuvomisa kagera muri vibrere silencieux uri mu bantu wicaye mu modoka uri kumwe n'abantu vomisa gisilencieux ki expansive ki boss ukavomisa ukagira ukumva nako bije ukagira gucya ukagira ukabisesa mugabo gisilencieux apana kuvomisa mu modoka y'abantu wewe ukaza kuduvomisira wewe kivagabo Yes vomisa n'abantu bagira mu modoka bavomisa gerageza kureka kuzamura vomisa mu bantu kivagabo abantu bamwe bice batera ishishi bakumva bashaka gusesema bakakumva bashaka vomisa ki expansive uvomise ki boss Jonze ndavugira ibintu bya ki boss vomisa ki boss apana kuvomira hari n'abantu n'ivy'indani ubibona bavomishije abantu mugira ama promenade muduga mu mavox namwebwe muze mureka kuvomisa ku bantu vomisa ki vibrere genda ni sashe yawe ushaka kuvomisa babyatisha kuvomisa bahagarare usohoke uvomise ugire sohora ukumva ko bikurinze ngaha ikubite ku mutima guca ikubite ku mutima bica biza ugire
neza qui vibrere qui boss qui expansive si tu genda uvomise nka Davina ngo kangira mpeze live nigire kwiruhukira akazi kenshi tumaze iminsi turiko turakora sawa twumvikane hama muce mumbwira yuko si uko ariko arabivuga yuko ngo audio ngo Breezy yampaye ngo ari audio ngo yikungerageza ngo bandaba ubwenge bwanje ariko wewe uryamye urota Alvin Smith wewe Breezy kuri hejuru muri mugu wewe ugumuvuga Alvin wewe ni una musiri kurashaka ngo kumangara ngo jewe ngo imyaka 6 ngo turi kumwe imyaka 6 muri kumwe twevye biraturaba babaye imyaka 10 ni bavanye mbewe mwasinyehe kugira uze kutubwirana umugabo wawe nuno musi chef de quartier oza expansive mubi wa boss wewe nuno musi chef de quartier oziduka mu gatondo kuza kugira umukwabu ko hariho itegeko mu gihugu ko hari itegeko wewe mu gihugu yuko umugore n'umugabo ntashaka kubana batanditswe imbere y'amategeko twengaye gitega nta muntu yobana n'umugabo batanditswe n'amategeko baguca amande ya 500,000 ya 500,000 wewe nakukwe agusabe dote agushire mu nzu musinye kubera katasinya mugakuru no musingira ngura kubivuga ejo muzaca mugenda musinye ngo muriko murankomesha mugamuce mwibaza abantu bacaja ngo basinye ngo bagize mariage ngo nari natari hehe mugaba kibagera ko ari jewe nabivuga vyose ndabivuga nandene mwarabonye abona agenda ndavuga ubu baragize no mariage bagize mugaba bashaka kwemeza les fans sur les réseaux sociaux kubera babemeze nerina ati jewe ni munyemeza jewe mfise urugo rw'iwanje rundindiriye kandi jewe nzogubakana na bla 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 muzumva wewe ndiko ndagusabira mariage nagusabe dote abana babiri wewe umuvyariye abana babiri wewe ntarana kwandikisha narana gupresenta no kumukuru w'ubutumba nyumba 10 n'abahuza we ntibakuzi wowe umumwirukanga inyuma umubuza amahoro please charge we nawe ugumumbwira please charge indira gatoya please charge yewe ndayihebye inge mwumve rero ariko munyumvirize nyagunya mutipe abesha how yaje kumbwira ngo sindabivuge simvuze audio yiwe ngo no battery please charge hinde gato gute meze neza yama nibaze ko je nakwikawushije canke uko nabandi ndiko ndagushira amakosa canke ikiyoya wowe urabiretse gatoyi mureke agira ivyo yiwe aryoherwa gusa ndazi ko hari igihe nzokuba ciza no battery please charge wasunda yamba byari ibintu ndimo ndiko ndatikamo hamwe no misunga zishaka mureke wewe baguma kwataka agira ivyo ashaka vyose ariko hari igihe kimuzo muzize tutosubira kwishura kandi mbabareye cane kuba abushize muri ibintu sorry sana bro ariko tuvugisha ukuri nyamba vy'ukuri bino bintu tuvugisha ukuri
nyamba vy'ukuri bino bintu vyari vy'agakino bapanze bena n'umugabo wiwe tuvugisha ukuri vy'ukuri inojyo ukuntu muyumvise nimubona ko umugabo ariko arasaba ikigongo ati ndagusavye bino bintu banzubireke nubivuge bigeze ngaho kubera yuko bino bintu bino bintu sinkeneye kubivuga ariko aravuga vy'ukuri ariko aravuga muruva yuko hariho akantu ko kuvuga ariko arabesha neri ariko murabona yuko uno mugabo yoza ari umusazi kurondera neri akamubwira ati ngo sorry kubona tuko twagushira muri bino bintu umugabo muzima ari Brizi n'ubushinga nahafise none ivyo gahemwe nivyo bapanze nimumbwira ko ari ivyo bapanze oya nuzeye iyi bluetooth ihengera ngeze live gacha igira peteze ngamba naye vugije mu ariko nivyo bapenga gato inge mumvirize vraiment mumvirize tumeze neza ama nibaze ko je nakwikawushije canke uko nabandi ndiko ndagushira mu makosa canke ikiyoya wowe urabiretse gatoyi umureke agira ivyo yiwe aryoherwa gusa ndazi ko hari igihe nzokuba ciza co kuvuga gikwiye je hari ibintu ndimo ndiko ndatikitamo sana no misi numva sishaka kuja mu nduru zo ngaho umureke wewe aguma kwataka agira ivyo ashaka vyose ariko hari igihe kimuzo muziza tutosaba kwishura kandi mbabareye cane kubona ndagushize muri ibi sorry sana ni yasavye n'imbabazi Mutamari Juste ingo ndagwesha ya bluetooth iri ngaho ingo ndagwesha charger uyishire ku muriro umwanya mutoya ndayikoreshe nacho reka bagende kugushariza iyindi bluetooth ikabaje gushariza ino bluetooth hama ndabigira bagende gushariza ino bluetooth duce tuvuza uko sindaheza live joli rouge à lèvres inayihawe muri 2022 nayihawe 2022 n'umu ambassadeur twasohokana ariko Gabi ndagoye rouge à lèvres nawe uri hiyo o ahantu ziri nzabazungu bangurira banzani inzara zacitse nzozikoresha ngashaka gukoresha inzara ngeze Bujumbura nzomanuka ndamaze ikiringo à peu près nkwize 2 mois ntari Bujumbura ndakumbuye yuko bankora inzara Bujumbura ndakumbuye ashimuka nkora inzara umunze Bujumbura so turabihejeje ivyo nibaza yuko nibabandanye ubutigu mana yanje cyayi cyanje kiraheze nibabandanye ubutigu bwabo jewe ntaco bimbwiye jewe nibandanyiriza ubuzima ambassadeur none wewe nyamba wagendanye na cha usiku jewe na cha usiku na cha usiku tugenda tugira bon urumva ntuzeyiragize bluetooth irabaye décharger ariko ikintu twagira tuvuge kurya mwana wa Chanel na Roriro ubwa mbere na mbere twagira dusabe Roriro agenda girishe test ADN kurujya mwana sivyo agenda girishe test ADN kurujya mwana hama niyo bamenya khera yuko umwana atari wiwe azoze ngaho abibeshuze canke avuga ati umwana twasanze ari uwiwanje ariko jewe nibaza yuko umwana mwabanye nawe kuva ari umubebe ukiririmba wa Chanel wanitesa
gushika umwana afise 18 aje ndibuka ko muri 2016 2017 Rahma yararirimba papa bakamuzana kuri Rema tukamuha ibiganiro Rahma akavuga kuri Rema kandi karirimba neza kwanza jiwe sinzi niko ino telefone atarezi hali ino telefone ntarezi ifise rero vyanse sinzi ngorane ino telefone rero nta rezo ifise jiwe nabereka neza twarondera indirimbo y'irya mwana wa Roriro tukayirondera neza kugira turabe yuko ndabumvisha indirimbo za Rahma yaririmba neza ariko kubwuko papa wiwe yaciye afata ingingo yuko umwana agirane umwana atamuzara muri ibi bintu by'abanyamuziki abireka rero ikintu gihari mwebwe ariko jewe ndaga ndabatera inkuru ariko abantu baba content creator bo kuma YouTube muri mihimbiri murabizi igituma muri mihimbiri dernièrement muribuka ko jewe nararonse ama message y'abantu bambwira yuko ngo Shani Queen na n'umwana wiwe ngo baragiye nyamago muri kijya kiganiro cyabajya ba staff ba Shatani baragenda mu biganiro Shani Queen n'umwana wiwe baratwenga baragira interview bisanzuye ko bari kumwe n'umuntu bakunda ariko ya quelques mois uno munsi ya media bagenda guha ibiganiro umuntu yari ko arababwira ati yo muraberewe mama n'umwana ubu yumva gute kugira mama wawe nk'uyu uyumva gute kubona umukobwa wawe angana uku uno munsi murakoze ariko barambwira ko ruje areva imbereye uno munsi irya TV nyene niyo iriko irandagaza Shani Queen my dear Imana izondinde réseaux sociaux zanje yuko ziba hypocrite Imana izondinde réseaux sociaux zanje yuko ndazikoresha mu guteranya abantu Imana izondinde réseaux sociaux zanje kubera yuko nasanze yuko hano kuri YouTube bajya ba content creator bashirinda zaba imbere inyungu zaba imbere hawo uno munsi uzana nakana nakabakaza bakaryoherwa ukabereka ko muri kumwe mu biganiro muri ko murakora mu nyuma ugacuza n'umuntu akaza gucafuza jewe nari naranse kuvuga ivyo ujya mwana kubera ko nabona yuko nta kamaro kujya mwana ko kumuzana kuri réseaux sociaux nari naranse kandi jewe noza nkavuga ivyo ujya mwana jewe ndafise limite malgré tout n'umwana nafise 18 n'umwana ntarakwiza 20 ntarakwiza 21 na 22 il faut respecter ça niko jewe nobona mutoya wanje atarakwiza 20 21 muramuzaye ngaha kuri réseaux sociaux jewe nobakerera marindwi yose ndiko ndabatuka wowe uriko urashaka amaviewers kugira wararaze umwana w'abandi atarakwiza 20 21 22 atarakwiza sinzi ko arafise na 19 ya mwana 18 afise 21 d'accord afise 21 rero harageze ko bamwararaza ariko ntiyateranije yo malgré tout aguma ari umwana w'abasani ntaza kuri imihanda kuko even ujya mwana na Instagram murabona aguma yiposti ni murabona TikTok murabona ko yakorana mawiwe na afise 21 sawa none mushatse kuvuga yuko John ndamusumvye imyaka ingahe inge gato mushaka kuvuga yuko John ndamusumvye 11 inge gato yarindira kwanza yegeniga muri nivyo ndamusumvye 11 nivyo kubera ko jewe nari muri primaire igihe ba Shani Queen bahararagwa na Roriro
je nari muri primaire nari niga 6e nivyo ego naniga muri 6e nivyo harageze ko bamwararaza harageze ko bamwararaza kuko ujya mwana ko yabivuze yari yarapfiriye Kiriku ujya mwana yari yarapfiriye Kiriku harageze ko bamwararaza nivyo ndamusumba 11 afise 21 ndamusumba 11 kuko ndibuka nivyo jewe nari muri 6e mfise 10 ans 11 nari muri 10e pardon nari muri 6e 11 je nari ego mfise 32 ans donc 92 11 jewe nari muri 6e gato habo ndamusumbya 12 kuko 92 2025 c'est 23 et nzokwiza 23 muchi non nzokwiza 24 nzokwiza 34 pardon nzokwiza 34 c'est muri juillet le 24 hein c'est 33 ça 33 za pardon ihenze puis c'est 33 za nihenze pardon uyu mwaka naolewa uyu mwaka naolewa kabisa naolewa uyu mwaka naolewa naenda Mungu nitangulie mbele naenda Mungu nitangulie mbele naenda Mungu nitangulie mbele uyu mwaka c'est 32, ça pas 34. 34, ça doit être muri juillet. Puis c'est 33 ans. uyu mwaka singuma mwira ndagenda. Oya 33 ans ndacaro mu bebe reka. Mugani ivyo kuko ufate 35 nzukuru umukobwa ubutangiye gukura kuko uri kuragenda kwegereza 40 mugabo âge de la jeunesse âge y'ubujene ni kuva de 18 ans à 41 niho uburi umujene mugabo urengeje 41 ubutangiye kugenda kuba mu basaza ubutangiye kugenda muri za 45 umva 45 uyishikanye ubugiye kuba umukecuru umusaza nico gituma rero je abantu bazaga ngo akecuru naco wowe mbona nk'umukecuru yes fine kuko uranyanka mugabo jewe ndacari generation 90 na 34 nzokwiza 34 muri juillet muganda kuze muganzo kwiza 34 muri juillet oja kubaka ba vane samedi bagiye kurongorwa 35 niyo bagiye kurongorwa ba vane samedi Tanzania imyaka bafise bariko bararongorwa ba celebrity 35 nuze yavye kuri combien d'années Beyoncé yavye afise imyaka ingahe mutubwire Beyoncé yavye afise imyaka ingahe Beyoncé